Shalom shalom bakunzi ba Solution Couple, bakunzi ba Mam Lao, ba Noras Kenare, bakunzi bacu jewe iju mumva ni Fanny Lavine, Mam Lao, Mama Trois Solution Woman, n'ayandi mazina menshi, Best Influencer, Uwimana n'ayandi. Ego ndabaramukije rero amahoro y'Imana bane namwe nkuko mubibona. Hano hari ku munsi w'ejo twinjiye mu isoko y'umukenyezi, murabona turi Bujumbura mu Burundi, ibiharanga muca mubibona. Iyo soko y'umukenyezi iri kibera kuri CRDB Bank mu kibanza citiriwe Inyenyeri, ni i Bujumbura kuri CRDB Bank siège. Inyuma hari akajardin, hari isoko n'ukuri y'umukenyezi iriko iremwamwo iriko irarema ibintu vyiza cyane by'akaranga ku Burundi n'ibindi bintu nyine bitandukanye. Urana ko abakenyezi benshi bahagurutse bariko baradandaza, bazanye ibintu bitandukanye, impuzu, ibiki, ibinjishi, amaparfum, ibintu vyinshi nyene, kandi iciza cyaho birazimbutse cyane. Ego urana twako turaraba nyene impuzu iki, abagore baziko bakunda impuzu, ako kanishimire cyane sheri wanje ko yemeye kunshigikira akamerekeza nyene. Abapapa tubashimiye ko umunsi mukuru w'abakenyezi, abapapa bashigikira abakenyezi babo kugira ngo bashobore kuba abakenyezi by'ukuri, kuko atamwebwe nta twebwe. Urazi yuko ushobora kuba uri umukenyezi ufise abana, ufise ikiniki byose bifise, ariko mu gihe udafise umutware wawe agushigikira akubungabunga, nawe ako gateka k'umukenyezi ntakufise. Ariko dushimire cyane abapapa baha agateka abakenyezi, abagore babo. Ego jo wanje rero ni namba 1, cyangwa cyumva ko ndamushimira cyane. Sivyo ndabivuga ndabizi, namaze imyaka myinshi ntawe mfise, ariko abana ndabafise, kandi mama nyene mwiza nyene no mu ngeso niki, ariko ugasanga nta gaciro k'umukenyezi mfise muri societe ngane mu Burundi. Gusa nyene aho umudamu cyangwa umukobwa atamugabo afise mugafise abana nyene umusingo mado usanga hariho agaciro atahabwa. Ego ivyo rero ndabimushimiye cyane, no ku mwaka uheze tubanye yambere umugabo mwiza. Ko namwe ku munsi mukuru w'abakenyezi mwibuke mushimira abagabo banyu vrema, ntimuze kubamaramaza ngo batayire kwijoro mwabodewe mwambaye ibitenge gusa ngo muri abakenyezi mugira iki. Ebana je ko ndamushimiye. Subije inyuma gato mwabonye yuko nakuye amafaranga mu gasakoshi, ndaharura nyine ndirihira, mugabo sinakwije sheri yacanyongerereza. Ico nshatse kuvuga ni giki, mukenyezi ubu onye abakenyezi turi ku kivi, ntube wa mukenyezi arindira ngo mpaka ngo mugabo wanje ngore tiro, mugabo wanje ngore karesa, mugabo wanje ngore kotex, mugabo wanje ngore kamambiri. Ariko haguruka uje ku kivi nawe ushobora kuba umukenyezi, ushobora kwigurira ikintu, ushobora kuzana iterambere mu rugo rwawe, umugabo wawe gusapotinge aho nawe wananiriwe cyangwa nyene. Ariko pana yuko tubaho umenga dukeneye kubaho kubera umufuko w'abagabo bacu gusa. Nivyo kera, nivyo hariho bamwe kera bino usanga bumva ko umenga kuja ku mugabo no guhunga ibibazo, ariko umugabo no mufashanya, so kuvuga ngo umukonsume gusa. Mu gihe nawe udafise ikintu uterera mu rugo, urumva uko ashobora kugusuzugura biba byoroshe cyangwa niki niki. Ariko ufise ikintu uterera mu rugo, niteka kuri wowe, niteka ku bana bawe. Umwana ugasanga ntaririra igitumbura ngo arindire ngo rindira papa ndamubwira kugurire. Mana nukuri Imana ifashe abantu bakiri muri ubwo buzima. Ariko kandi ndakwibutse ko namba washoboye kuba ufise Android, iyo Android urashobora kuyidandaza ugakoramwo agatahe gato gusa k'ibintu biciriritse, ukabidandaza nawe ukaba umukenyezi ari ku kivi. Hariho abakenyezi benshi usanga bakunda kuba mu buzima bworoshe, utuntu twiza, umugabo bafise umuhemu yo gusega, sheri imiki yo kiniki, ariko ugasanga ufise telefone y'ibihumbi amajana ngaha, uwo n'umutahe ufise mu ntoki, mugenda uwudandaze, widandaje iyo telefone hama urangura utuntu dukeyi udandaze. Ndibaza umwana abandi bakenyezi ngaha bakangutse bariko badandaza utuntu, ntabwo ari ibintu byadanje byinshi bariko baradandaza, ariko mu mutahe muto
barashoboye kuba abakenyezi bari ku kivi, babane nyene ucubona ati rero nuko narishatse kubibutsa yuko kuri CRDB Bank hariho isoko y'umukenyezi iriko irarema, murabona n'ifu ya kawunga kandi ikorerwa mu Burundi kandi ikorwa n'abakenyezi nyene muri quartier industriel. Murashobora namwe kuza gusuma, ni ngaha ndabipfuriza umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi. Bizu bizu.